Ndasubiye kukuramutsa no kuguha akaze wewe mu mwanya wacu ukunda kandi ugakurikira amakuru n'ibiganiro vyacu. Nkuko mumaze kubimenyera tuba dufise amakuru abariko aravugwa nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, amakuru mu bisata bitandukanye vy'ubuzima bw'abanyagihugu. Hari inkuru zirabana na politike, inkuru zirabana n'abanyagihugu, turaza kuraba inkuru zitandukanye zidushikiye uno mwanya, ariko tukaba dufise amakuru yuko hari ibintu bikomeye cyane bibaye muri leta mvyeyi, ndetse bishobora no gutuma ino leta isambuka nkuko abayihweza ivya politike, ndetse n'amasoko yacu yaho dukura ano makuru avyerekana. Mu makuru yo kwizera adushikiye, imbere yuko turaba izindi nkuru zose ziriko ziravugwa ijya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, dutangurire kuri no nkuru iriko iravugwa mu bategetsi bakomeye ngaha mu Burundi. Turonse amakuru yuko hatanguye kuvukamwo ibisata bibiri, ndetse bikavugwa yuko ngo hoba hari bamwe mu bajenerali bakomeye ndetse n'abandi bagumya banga batanguye kwiyomora kuri CNDD FDD kubw'impari zivutse mu mugambwe ndetse no mu bihangange mu bategetsi ngaha mu gihugu c'u Burundi. Abo baba biyomoye kuri CNDD FDD nabahe turaza kubamenya muri ano makuru vyose twabigutohoreje. Turaza kuraba abo bivugwa yuko boba bariko barakoranira vya hafi cane na Godefroid Niyombare, ndetse bikavugwa yuko ngo hari abandi bariko barahanahana amakuru na Rajab Hussein. Uyu nawe mukaba muzi neza yuko ari umugumya banga akomeye, ndetse nawe afise vyinshi yazi mu mugambwe, na cane ko ari umwe mu bashinze uwo mugambwe CNDD FDD, ndetse akawufasha mu gufata ubutegetsi igihe bari bakiri mu mashamba, wari umuhari nyene ugwanya leta yariho ico gihe. Namakuru yose twatohoje hariko aravugwa ijya nino, izo rero zikaba ari zimwe mu nkuru turibuze gushamikira ko amakuru yacu. Ariko nkabagira ndakwibutse yuko kuri wewe utarafyonda subscribe wabanza ukayifyonda kugira igihe cyose turonse amakuru mwene nkaya atohojwe neza n'abamenyesha amakuru babahinga uraje uba mu bambere bayaronka. Ndakengurutse rero ku banywanyi bacu mutwumviriza muri ngaha mu Burundi, turazi neza yuko mukunda amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi tuba twabatunganirije. Ndahaye ikaze ku banywanyi bacu muri mu bihugu vy'ababanyi, ushobora kuba uri kuratwumviriza uri muri Kongo, uri muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nyene, canke uri muri Uganda. Abanywanyi bacu muri Tanzania nibagiye, n'abanywanyi bacu bari mu gihugu c'ubanyi c'u Rwanda, mwese ndabakengurukiye cane muri ano makuru. Reka nizere ko mwese mwafyonze subscribe, nutarayifyonda akoreshe kano kajyo kugira afyonde ko. Ariko mbere yuko turaba izindi nkuru zose ziriko ziravugwa ngaha mu gihugu, reka tubanze turabe impari ndetse no kutavuga rumwe mu bategetsi vyatanguye kwibonekeza muri CNDD FDD ndetse no mu bihangange mu bategetsi bakomeye. Biravugwa yuko hari abajenerali mu gisirikare no mu ntwazangabo batanguye kwigumura ku mugambwe, ndetse bikavugwa yuko batanguye kubona yuko leta yandayishimiye Varisito itariko iratunganiriza abanyagihugu bose, ngahubwo ko hariko harabamwo ibirabana n'ivangura rishamikiye ku bwoko, ndetse bikavugwa yuko ngo hari ukutumvikana kubirabana n'amafaranga bamwe baronswa nk'imishahara yabo. Bikavugwa yuko hari abatariko barahembwa nkuko vyategerezwaga gukogwa. Ivyo rero ngo bikaba vyatanguye gutuma mu gihugu hari bamwe mu bategetsi babona yuko ngo ivyo CNDD FDD n'abategetsi bayo bariko barakora ataho vyo bashikana, na cane yuko ngo bariko barigizwa ku ruhande, bamwe bagashigikirwa abandi nibitabweho nkuko bitegerezwa gukogwa. Amakuru rero ariko aracicikana cane twatohoje mu banywanyi bari mu mugambwe CNDD FDD, batubwiye yuko ibintu bitameze neza hagati y'abategetsi bakuru ndetse na bamwe mu ntwaza ngabo. Mu makuru yo kwizera kandi dufise nuko hari bamwe mu bantu boba bariko barakorana vya hafi
na Rajab Hussein ndetse abandi ngo bikavugwa ko boba batanguye kwinjira mu migambwe itavuga rumwe na CNDD-FDD inyuma yaho bibonekeye yuko ngo muri CNDD-FDD harimwo kutumvikana ndetse na bamwe mu babitse amabanga y'umugambwe ndetse n'abategetsi bakomeye bakaba batanguye kwivamwo bakaba bariko barabishira ahabona. Twaronse amakuru kandi ko bamwe batanguye gupfungwa, twaronse amakuru ko hari abariko barapfungwa mu buryo bunyegeje ndetse ngo abo bose bakaba bagirizwa kuba barashize ahabona amabanga y'abategetsi. Mu misi heze twarababwiye inkuru y'umukuru wa Econet Leo yatawe mu mvuto kuri ubu akaba afunzwe yagirizwa ko yashize ahabona amabanga y'abategetsi. Ayo mabanga yashize ahabona nayo tukaba tukiriko turayakora ko amatohoza kugira tumenye ico bacinyegeje inyuma y'ayo mabanga ndetse n'ivyo yoba yarashize ahabona. Kuri ubu rero ngo hariko harahanwa amakuru hagati y'abo ba generali ndetse na bamwe mu ntwazangabo nkuru byoba bivugwa yuko ngo bariko barakorana cyane vya hafi na Godefroid Niyombare ndetse ngo abandi boba bariko barakorana na Rajab Hussein nkuko amasoko yacu avyerekana. Kugira tumenye icoba kiriko kiratera izo mari ndetse no kugwamuka kwa bamwe mu bategetsi twagerageje gushaka kumenya ico abari mu mugambwe babivuga ko. Gusa amakuru twahakuye nuko ngivyo ngivyo ari remantanya ririko riragirwa n'abari mu migambwe itavuga rumwe na leta. Ariko ivyo vyose twagerageje gutoza kugira tumenye koko nimba ryo bari remantanya, ariko amasoko menshi dufise arerekana neza yuko mu mugambwe bitifashe neza, ngo bikaba vyaratanguye igihe habayeho ukunyuruza itunga ry'igihugu kuri bamwe mu bategetsi ndetse ngo bakagura inyubakwa zizimvye mu makungu ndetse bikavugwa yuko ngo bafise itunga rikomeye rihambaye cyane yoba mu gihugu ndetse no hanze yaryo yaco. Kuri ubu ngo bikavugwa yuko rero ngo bamwe muri abo bantu bariko barigungira kitunga ry'igihugu batanguye guteza indyane mu mugambwe ndetse biboneka yuko ngo igihugu coba kigiye kuzamwo akavuyo, bikaba bituma bamwe mu bari mu mugambwe batavuga kumwe ndetse bikavugwa yuko ngo hari na bamwe mu bari abo ngabo nakubwiye batanguye kwiyomora ku mugambwe ndetse bivugwa yuko ngo harimwo intwazangabo nkuru n'abasirikare, ariko ngo bikaba vyose biriko biraba hagati yabo ndetse n'ivyo bihangange vyahoze mu mugambwe CNDD-FDD harimwo Rajab Hussein ndetse na Godefroid Niyombare nkuko amasoko yacu avyerekana. Nabwo ano makuru aremezwa neza n'abari mu butegetsi canke se ngo bagira ico bayavuze ko, ariko turacariko turakora amatohoza kugira tubashe kumenya n'iki cyo bakinyegejwe inyuma y'ayo makuru. Igihe cyose turaba turonse amakuru yize wavuye mu mugambwe cancane yuko aya turiko turabashikiriza nyene yavuye mu bandi bantu badushikiriza amakuru ariko nabo bari hafi y'umugambwe batifuje yuko twoba atangaza. Kuri ubu ngubu rero ayo makuru arerekana neza ko vyoba vyayangaye abo ba generali amazina yabo mu makuru yacu ataha turayashira habona mubashe kumenya abari bo ndetse naboba abagiye kuva mu gihugu. Bivugwa yuko ngo baba bariko barakorana cyane vya hafi n'abashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2015 mu njyane za politike zadutse igihe umukuru w'igihugu yashaka kwiyamamariza ikiringo ca gatatu akiyamirizwa n'abatari bakeyi. Tuve mu vya politike twerekeze mu makuru arabana n'abanyagihugu ndetse n'amashirahamwe y'abakozi bo mu nzu. Twarabashikirije inkuru irabana n'umukozi wo mu nzu yivye umwana akamutwara, bikavugwa yuko yaje gufatwa inyuma n'igipolisi, bikaza no kugaragara ko igipolisi cyakoze akazi katoroshe kugira afatwe. Mu makuru mashasha dushikiye nuko urunani rw'amashirahamwe y'abakozi bo mu nzu ngo be n'ayabakoresha babo, ubwo runani rukaba rwitwa Kated Burundi, rushize ahabona itangazo ryiyamiriza ubugizi bwa nabi bwo kwiba mu mazu ndetse no kunyuruza abana bikogwa na bamwe mu bakozi bo mu mazu. Mu itangazo ry'ubwo runani rero
rwashizwe ahabona kuri uno wa gatandatu witwa Seje Ngendakuriyo asaba abakozi bo mu nzu gukomeza amakomite y'abakozi bo mu nzu ndetse no kumabarabara mu ntumbero yo kubereka izo nkozi z'ikibi zibinyegejemwo zibacafuriza umwuga. Akaba yabishikirije inyuma y'aho igipolisi gitoreye umwana yari yanyurujwe n'umukozi wo mu nzu. Mu yandi makuru twari twabashikije ko arabana n'imishamirano yasubiye kwaduka mu ishengero ry'Abadventiste b'umunsi w'indwi. Twarababwiye yuko hadutse ingwano muri Kiriri muri iryo shengero, bikavugwa yuko rero ngo izo ngwano zaguyemwo abantu bagakomereka cane. Amakuru yadushikiye tugira nayo twongere ku makuru twari twabashikirije nuko nyuma yuko ku munsi w'ejo nyene ku isabato hiriwe imishamirano mu ishengero ry'Abadventiste rya Kiriri. Siho rero ngo vyabaye honyene ngo kuko no mu ishengero ry'Abadventiste Kamenge baragwanye uwitwa Bamboneyeho Rishari, akaba yarakomeretse nkuko muri buze no kugenda mu Biraba ngaha. Byo rero ngo bikaba biboneka ukungene amashengero ngaha mu Burundi yatanguye kuzamwo indyane ndetse n'imishamirano ifatiye ku burongozi no kutavuga rumwe kw'abarongoye ayo mashengero. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati Gervase Ndirakobuca akaba yarakoze ibishoboka vyose kugira anywanishe ndetse agarure ituze muri ayo mashengero, ariko bikaboneka yuko vyanse. Kuri ubu twese tukaba turindiriye ingingo izofatwa kubirabana n'ivyo bibazo biri mu mashengero ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ayo namwe mu makuru yaradushikiye ariko aravugwa cane ngaha mu Burundi. Kuri wewe utarafyonda subscribe ngira ndagusabe gufyonda ko kugira igihe cyose turonse amakuru mwene nkaya urajuba mu wa mbere bayaronka. Ndakengurutse cane mukanya n'izindi nkuru ziriko ziravugwa